UPTVBURUNDI. Du 5 juin 2025 se sont déroulés de façon régulière. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje kuri uyu wa 20 ruheshi umwaka w'2025 ivyavuye mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yabaye mu Burundi kwigenekerezo rya 5 ruheshi umwaka w'2025 turimwo. Muri ayo matora y'abashinga amateka umugambwe CNDD-FDD ukaba watowe ku bice 96 n'uduce 51 kwijana hisunzwe ibiharuro vyashikirijwe n'umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora seni vyashikirijwe ku wa 11 ruheshi umwaka w'2025 bikaba ari navyo vyemejwe kuri uyu wa 20 ruheshi uyu mwaka turimwo. Nkuko bishikirizwa na Valente Bagorikunda arongoye Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, abari biyandikishije ngo bitabire amatora bangana n'imiliyoni 6,013,498 nayo abashoboye kwitabira amatora bakaba bangana n'imiliyoni 5,945,869 nayo abitwaye berekana utunenge twaranze ayo matora bakaba baterekanye ivyemezo nkuko bimenyeshwa n'uyarongoye Sentare ijejwe kubahiriza